Iyi ni radiyo BBC gahuza miryango ivugira i Londres kuri metero 19, 25, 31 na 41. Ivugira ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga bigari no kuri interineti kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10:30 ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12:30 ku masaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Prudence Ngiyumva. Muri wowe uteze amatwi BBC gahuza miryango aho uri hose kwisi, kaze kuri radio, kuri Facebook live mu buryo bw'amashusho kuri bbcgahuza.com no ku mirongo migufi ya shortwave. Dore ingingo z'ingenzi amakuru turambura mu kanya kuri uyu wa kane tariki ya 11 z'ukwezi kwa munani. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Anthony Blinken yagaragaje impungenge zikomeza ibibazo by'uburenganzira bwa kiremwamuntu mu Rwanda nyuma y'ibiganiro na Perezida Paul Kagame mu murwa mukuru Kigali. Yagarutse kandi no ku kibazo cya Paul Rusesabagina. I raised the case of Paul Rusesabagina. Nagaragaje ikibazo cya Paul Rusesabagina kandi nshimangira impungenge dufite z'uko nakigaragaza ko yahawe ubutabera bukwiye. Leta y'u Burundi yahagaritse abacamanza bagera kuri 40 kubera imyitwarire mibi mu kazi, ndetse ngo hari n'abafunze. Barazira iki? Ubiriza ibintu bituma abacamanza bashobora gukurikiranwa ni byinshi, ariko kimwe hariho kujya ibiturire canke kudakurikiza amategeko. Uri kuraca imanza ukirengagiza ingingo wategerezwa gutumbereza. Muri Kenya ho abaturage baracyategereje kumenya uzasimbura Perezida Uhuru Kenyatta mu gihe akanama k'amatora kavuga ko kamaze kubona imibare igera kuri 99% by'amajwi mu gihugu cyose. Turajya i Nairobi kureba aho ibarura ry'amajwi rigeze. Hari n'ikinamico umwana nk'uko bisanzwe buri wa kane, ibi biganiro byawe na Florentine Kwizera. Ikaze ku makuru arambuye. Duhera muri Somalia aho Loni ivuga ko amapfa mabi mu myaka 40 yibasiye Somalia yamaze gukura abantu miliyoni 1 mu byabo, anatera igihugu kujya mu manga y'inzara. Ipfuba ry'imvura ryabaye inshuro enye ryateye iyononekara ry'imyaka n'amatungo, kandi indi yitezwe nayo kutagwa izakura indi miryango mu byayo. Mu buyobozi w'umuryango wita ku mpunzi muri Somalia, Norwegian Refugee Council, Mohamed Abdi, yavuze ko abantu miliyoni ari impuruza ikomeye kuri Somalia. Yavuze ko indi miryango iri guhatirwa gusiga ibyayo inyuma kubera ko nta mazi namba ndetse n'ibiryo bisigaye mu mirenge. Yasabye ubufasha bwangu mbere ko ibintu bitarenga igaruriro. Ibihugu by'Uburayi biri kohereza abakora mu rwego rwo kuzimya inkongi n'ibikoresho mu Bufaransa mu gufasha guhashya imiriro y'agasozi yongeye kwaduka iri gutwika amajyepfo y'uburengerazuba bw'akarere ka Gironde. Perezida Emmanuel Macron yabashimiye abyita ibimenyetso byerekana ubufatanye mu Burayi. Inkongi zongeye kubura muri uko kwezi kuwa kabiri zakwiriye bwangu kurusha izibasiye Ubufaransa mu kwezi kwa karindwi gushize. Minisitiri w'Intebe Elisabeth Borne ari gusura ako karere kibasiwe. Yongeye gusubiramo ingingo ikenewe yo kwita kuri gahunda zihindagurika ry'ikirere. Ibihe by'ubushyuhe bukomeye n'amapfa bikomeje kwibasira ibice byinshi byo mu turere tw'Uburayi. Mu Busuwisi ho kajugujugu za gisirikare ziri gukoreshwa mu kuzamura amazi mu kirere yo guha inka zifite inyota n'andi matungo mu gace ka Alpine. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Anthony Blinken yasoje uruzinduko rwo mu Rwanda adashoboye guhindura aho Leta y'u Rwanda ihagaze ku kibazo cy'ifungwa rya Paul Rusesabagina. Bwana Blinken yavuze ko yagaragaje impungenge za Amerika ku ifungwa rya Paul Rusesabagina ufite uburenganzira bwo kuba muri icyo gihugu. Yakatiwe gufungwa imyaka 25 nyuma yo guhamwa n'ibyaha birimo n'iterabwoba. Bwana Blinken yavuze ko yasabye Perezida Paul Kagame gusubiza impungenge z'ibibazo byo kurengera Bwana Rusesabagina mu rwego rw'amategeko, by'umwihariko ibura ry'urubanza ruboneye. Ariko Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda Vincent Biruta yabwiye abanyamakuru ko Rusesabagina afunzwe mu buryo bwemewe n'amategeko. Inkuru irambuye tubaza umunyamakuru wacu i Kigali Jean Claude Mwambutsa. Imbere y'abanyamakuru, Anthony Blinken wari kumwe na Minisitiri Vincent Biruta yavuze ko kimwe mu bibazo yaganiriyeho n'umukuru w'u Rwanda ari icya Paul Rusesabagina. Uyu mugabo avuga ko ari umuturage wubashywe kandi utuye bihoraho muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ngo afite impungenge z'uko atahawe ubutabera bukwiye. I raised the case of Paul
Rusesabagina. nagaragaje ikibazo cya Paul Rusesabagina kandi nshimangira impungenge dufite z'uko ntakigaragaza ko yahawe ubutabera bukwiye. Nagaragaje ko duhangayikishijwe n'uburyo yaburanishijwe ndetse n'uko yakatiwe, cyane cyane ibirebana no kwizezwa ubutabera butabogamye. Dukomeje gusaba leta y'u Rwanda gutekereza kuri izo mpungenge dufite, cyane cyane ku bijyanye n'umufasha mu mategeko. Nabivuganyeho na Perezida Kagame kandi tuzakomeza kubivuganaho. Ikindi ni uko nashoboye kuganira n'umuryango wa Rusesabagina mu minsi ishize kandi tuzakomeza kuvugana nawo. We'll continue to be in contact with them as well. Anthony Blinken ntiyagaragaje igisubizo yahawe na Paul Kagame, gusa ku ruhande rw'u Rwanda igisubizo cyakomeje kuba kimwe. Rusesabagina wafunzwe kubera ibyaha by'iterabwoba yahamijwe n'inkiko kandi ko hisunzwe amategeko y'igihugu n'andi mpuzamahanga. Avuga ku gitutu u Rwanda rushyirwaho n'amahanga ngo rurekure Rusesabagina, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Vincent Biruta yavuze ko rutazemerera uwo ari we wese kuruhatira kunyuranya n'amategeko yarwo. Rusesabagina ni umunyarwanda wakoze ibyaha bizwi by'iterabwoba. Kuri twebwe rero urubanza rwararangiye, rwaraciwe burundu, arafunze, azarangiza igihano cye. Rero gutekereza ko hari igitutu kizatuma abanyarwanda bazabyuka mu gitondo bakumva ngo hari umuntu wafunguwe kubera igitutu cy'amahanga abiriho. Ku bibazo by'umutekano w'akarere, Anthony Blinken yavuze ko igihugu cye gihangayikishijwe n'amakuru yemeza ko u Rwanda rutera inkunga umutwe wa M23. Yavuze ko yumva impungenge z'umutekano w'u Rwanda ariko agasaba ko ibibazo biriho byakemurirwa mu biganiro. Yavuze kandi no ku bufatanye buvugwa hagati y'ingabo za Congo n'umutwe wa FDLR uri muri iki gihugu. Anthony Blinken ngo yasabye umukuru wa Congo kwirinda gufasha uyu mutwe w'abarwanyi ndetse n'u Rwanda rukirinda kugira inkunga ruha umutwe M23. Yahamagariye abakuru b'ibihugu byombi kwirinda ubushotoranyi, ahubwo bagakemura ibibazo byabo hifashishijwe ibiganiro biyobowe n'abakuru b'ibihugu bya Kenya na Angola. Abategetsi b'Uburusiya n'aba Ukraine baravuga ko agace kari nakegereye ahagenzurwa n'Uburusiya hari ubumara bwa nucleaire Zaporizhia hatewe ibisasu mu bindi bitero. Muri buri ruhande rero rurashinja urundi bitana ba mwana nk'uko byagenze mu gihe cy'ibindi bitero byabaye mu cyumweru gishize. Biravugwa ko ibisasu byaroshywe hafi yahinguwe ibikoresho by'ubumara. Ibi bije amasaha make mbere y'uko akanama k'umutekano ka Loni gahura mu kuganira ku mpungenge z'umutekano w'aha hantu mu gihe ibikorwa bya gisirikare bihakomeje. Umunyamabanga mukuru wa Loni Antonio Guterres yasabye ko ibikorwa byose bya gisirikare bihagarara ako kanya. Arashaka ko haba amasezerano yihutirwa kuri ako karere katarimo ibikorwa bya gisirikare. Dusubire mu karere k'ibiyaga bigari mu Burundi. Leta y'icyo gihugu iravuga ko mu rwego rwo kurwanya akarengane mu bucamanza yafashe icyemezo cyo guhagarika mu kazi abacamanza 40 mu nzego zitandukanye z'inkiko. Kugira ngo dusobanukirwe neza aho leta yashingiye ifata icyo cyemezo, navuganye na Alain Diomede Nzeyimana, akaba ari umuvugizi wa perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Natangiye mubaza impamvu bafashe icyo cyemezo. Ibintu bituma abacamanza bashobora gukurikiranwa ni byinshi, ariko kimwe hariho kujya ibiturire canke kudakurikiza amategeko uri kuraca imanza ukirengagiza ingingo wategerezwa gutumbereza. Ariko rero kugira ngo ibintu bitahure neza, ego nivyo umukuru w'igihugu ni umucamanza mukuru, ariko nk'iki kibazo ugitumbereje neza kubakurikirana ubutungane ku munsi ku munsi, wotahura neza ko iyi nama nkuru y'ubucamanza iteranye, no kuvuga iterana rimwe mu mezi ane, ibifise amadosiye aba yarateguwe akurikirana neza. Nta muntu rero ashobora kwaduka ngo akurikirane umuntu atakoze amakosa. Ariko icyo wari uvuze koko nivyo, ibiturire cyane cyane ibyo bafunze abenshi bari kuri Rugarutovu. Nabo mu zihe nkiko ni zo ku ruhe rwego? Nakubwiye ko ari imice ibiri, abambere 15 nabo ku rwego hejuru, abandi 25 nabo kuri za sentare zo hasi. Ugiye guteranya urumva ko ari 40. No kuvuga yuko amakosa nakorwa n'abato gusa, n'abakuru barayakora. None Bwana Nzeyimana, ko ubundi tuzi ko nk'imiryango itegamiye kuri leta irwanya ruswa mu Burundi, mu rwego rw'ubutungane harimo ikibazo cya ruswa
cyangwa se iki giturire leta ikavuga ko ababivuga ari ugushaka guharabika isura y'igihugu, none namwe ubwanyu muri leta murahagarika abacamanza 40 mubaziza igiturire. Ubwo ibyo ngibyo si nko kwivuguruza? kiretse niba mutagiye mukurikirana ibibera mu Burundi kuva muri 2020 nyinshi bamukuru w'igihugu Everest Ndayishimiye atorwa, nta gihe na kimwe atavuga ko ubucamanza harimo ingorane. Ibiturire biriyo, abacamanza bararenganya bene gihugu, abacamanza barirengagiza gukurikiza amategeko. Umuntu yababwiye yuko mu Burundi atabiturire bihari, ibyo bariko arababesha. Birahari, ntibiri mu bucamanza gusa, biri no mu ntwaro. Uwo muntu rero yoza kubabesha ko nta biturire biri mu Burundi, yoba ariko aravuga ikinyoma cambaye ubusa. None ngira ngo ni ikintu gikomeye kuba umuvugizi wa perezida wa Repubulika y'u Burundi yiyemerera ko mu butungane harimo igiturire. None mwebwe nka leta murakora iki kugira ngo rero abanyagihugu mubahe icyizere ko izo nzego uvuze ngo leta ikirakora iki kandi ubona ingingo yafashe? Ni umenye yuko minsi iri imbere n'izindi ngingo zikomeye zizofatwa ku bantu bose badashaka gutunganiriza bene igihugu. Mbe urazi ingorane bene igihugu bagira kwirwa barazembagira baje muri za sentare aho kugira ngo baje kurima canke bakurinde ibikorwa bigateza imbere? Mbega urazi kugira ngo rimwe na rimwe bagutumberereze urubanza ubanza kugurisha impene cyangwa kugurisha agatongo? nka leta uretse guhagarika abo bacamanza, hari ikindi kintu leta yumva ishobora gukora kugira ngo igarure icyizere mu baturage, bumve ko koko bagiye mu rubanza mu rukiko runaka bahabwa ubutabera batarinze gutanga utwabo cyangwa se kugurisha izo mpene cyangwa se amatungo yabo nk'uko bavugaga? Amategeko ariko aratumberezwa, ko tangura cyane cyane gushima kuko ibwirizwa shingiro dufite ryatowe mu mwaka wa 2018 riratumbereza neza bujyanye ni naryo riha ingufu inama nkuru y'ubucamanza, kuko urwego rukuru rw'ubucamanza rurongowe na nyacubahiro mukuru w'igihugu rurashobora kwicara neza rugatumbereza n'ibitashobora gutumbera mu bindi bisata by'ubutungane. Kandi abenegihugu nta kindi iyi leta ishaka kugira ngo batunganirwe maze biteze imbere kugira ngo baze barazimbagiza bagiye mu manza. Intumbero nyamukuru kugira ngo haboneke yuko abarundi bumva yuko utuntu babiriyakuya batari kubarwiza n'abo bantu badashaka gutumbereza neza n'ibisata baratashobora kugira ngo bakorere muri icyo butungane. Alain Diomede Nzeyimana atugejeje ku isaha 11:41 hano i London mu Bwongereza. Mu Burundi ni saa 12:41, ni nayo saha iri Kigali mu Rwanda. Iyi ni BBC gahuza imiryango y'umva no kuri Kiss FM muri Uganda.